Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri imyandagaro umwaka wa 2024 kazi nshize namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe ahanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ingingo zifatwa gihuruduka hatabanje kwigwa ingaruka zishobora kugira biri mu bizingamitse ubutunzi bw'igihugu muri rusangi. Muraza kumva umwihwezo w'umukuru w'umugambwe Kodebu aho afatira kwinyinyurana riri hagati y'abegwa n'ikibazo cyo gucukura ubutare mu Burundi. Hari umunyagihugu mu ntara ya Rutana yanyazwe twibizuba riva ubutungane bwirabira hirya ni mu gihe yari yashoboye gufata uwamwivye imodoka yiwe ariko ikaruhira gusubizwa nyene kuyiba. Muraza kubikurikira muri ano makuru nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatanu mu gice cya kabiri c'amakuru tubashikiriza ikiganiro c'ibidukikije. Uyu munsi tukayaga ku bijanye n'ubwoko bita indagara busa n'ubutakiboneka cane n'ayandi ni mu kanya isase. Ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze nido. Ndasubiye kubaramutsa. Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko ingingo leta yafashe yo guhagarika ikinyobwa Sapporo uretse ko yaje kubahombya mwibandanye ishira mu kaga magara y'abanyagihugu. Kugabo abanyagihugu kubona leta itigeze ifata ingingo mperekeza bituma abari basanzwe bafite ivyo binyobwa mu bubiko babigurishiriza mu kinyegero ngo barabe ko bogaruza na make bari baziguze. Ni inkuru twateguriwe na Clovis Niyonzima. Ingingo zifatwa na leta gihutihuti zituma duhomba kandi ntizitora umuti w'ikibazo kiba gihari. Uko niko abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke bayazana RPA babona ibijanye n'ingingo yo gukura ku isoko ikinyobwa Sapporo kubera kibangamira amagara y'abacihereza. Kubwabo badandaza bari basanzwe badandaza ikinyobwa Sapporo, ingingo ntiyari mbi iyo leta ishiraho izindi ngingo merekeza kugira abari basanzwe bakora canke badandaza ico kinyobwa ntibace bahomba. Ubona ko bari babanje kwemererwa n'iyo leta nyene imbere yo gukora no kudandaza ico kinyobwa Sapporo. Rero gusakibabaje nuko twahombe abanje gusaba bararaba neza barabona ko ataco yonona ariko nkuko bafata ingingo zikiriraho twarubahije amategeko. Ariko rero n'uno munsi nta muntu yoza yisaba mu gihugu cacu ngo twirime twatubikoresha forode amategeko akaja mu kanindira. Uko kudandaza ikinyobwa Sapporo mu kinyegero kugira abari bagifise mu bubiko nikibapfe ko ubusa nkuko byashikirijwe n'isoko ryacu aho mu Cibitoke biraheza bikabandanya bishira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu. Aba badandaza b'ikinyobwa Sapporo basaba ko nyabu na leta yobasubiza ivyo batanze kugira ibemerere gukora. Icyo nosaba leta nuko niba barafashe ingingo ntavanwaho nibadusubize amakori twatanze kuko hariho amasezerano tugomba kugira. Rero hari ibisabwa hariho ibyo twatanze twari pashije. Niba yafashe ingingo ntavanwaho nibadusubize ibitari twatanze kugira ngo twemerere. Kibicishije mu itangazo ryo kuwa 16 Mukakaro mu 2024 ikigo BBN kijeje gusuzuma ko ibidandazwa bikwiza ibisabwa niho cahagarika by'agateganyo gukorera no kudandariza ku butaka bw'u Burundi ikinyobwa Sapporo wine aho cemeza ko ku matohoza cakoze basanze ico kinyobwa atari umuvinyu baravye ikibigize. Clovis Niyonzima ko kajagari karangwa mwifatwa ry'ingingo zitandukanye ngo ko bakava ku kugena abategetsi b'u Burundi batita impanuro bahabwa n'abahinga imbere yo gufata ingingo runaka. Bivugwa na Kefa Nibiza rongo y'umugambwe Kodebu afatiye kwinyurana ryo barirangwa hagati y'abahinga bo mu bushikiranganje mu byo bujejwe hari mu butare n'agataka hamwe n'ishiramwe ryahawe gucukura ubutare mu ntara ya Kirundo. Kefa Nibizi rero akabona ko ivyo arivyo bituma abategetsi bafata ingingo ihutihuti ibinashobora kugira ingaruka mbi ku butunzi. Kurikire Kefa Nibizi n'umukuru w'umugambwe Kodebu. Mu mugambwe tubona yuko ashobora kuba ariho inyinyurana hagati y'inyungu z'amashirahamwe asanzwe akora mu gisata cyo gucukura ubutare hamwe n'intumbero tuza gutangwa n'abahinga bo mu bushikiranganji bajejwe ico gisata. Tukabivuga dufatiye ku vyari vyashikijwe mu minsi iheze ko hari ubutare bwinshi bwatowe imurehe mu ntara ya Kirundo. Tugasanga iyo raporo yatanzwe n'ishirahamwe ryigenga risanzwe ricukura ubwo butare ariko abo mu bushikiranganji bw'ubuhinga bajeje ico gisata kumbure batabizi. Aha tukaba
tuti mbega iryo shirahamwe ryari rifise inyungu nki zo gutanga raporo nk'iyo ku nzego zo hejuru zitabicishije mu nzego z'abahinga. Ivyari bishitse rero aho abarongozi b'igisata kijejwe ubutare OBM hamwe n'abategetsi bamwe bo mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka baraye bakuwe. Tubona yuko dushobora mu gihugu cacu kuba tudashira inguvu nyinshi cane ku kumviriza impanuro canke n'intumbero zitanzwe n'abahinga. Ivyo navyo bigashobora guhuvya mw'iterambere turiko turarondera, ari naco gituma dusaba abategetsi bo hejuru mu bisata bitandukanye kwama bumviriza intumbero bahawe n'abahinga, eka mbere n'abo bahinga bakama bagira umwete wo gutanga umuco ku kibazo cose, nubwo kumure vyoshobora kuba vyobagirira ingaruka mbi, kuko kugira dushire kw'iterambere twiyemeje ni ngombwa yuko dukorera ku muco n'intumbero vyatanzwe n'abahinga. Mu bijanye n'agateka na muntu naho ngo ntivyumvikana ingene umuntu arekurwa vy'agateganyo n'ubutungane akaguma higwa buhongo n'abajejwe umutekano be n'igendereza ry'igihugu. Bivugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana ahanamenyesha ko ataningo n'imwe yotuma uyo munyagihugu asubira gufungwa mu gihe atamutekano yahungabanije canke ngo azimanganye ivyagiriji. Dukurikire umunyamategeko Janvier Bigirimana. Mu mategeko y'u Burundi mu ibwirizwa rigenga tohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha barategekanya neza yuko umwidegemvyo ari wo wama uranga abantu bose barengukijwe imbere y'ubutungane, ivyo bita yuko mu gifaransa la liberté arihéve. Mu gihe gufungwa ukaburana upfunzwe bifatwa yuko bikorwa mu gihe bidasanzwe. Vyumvikana rero na gato ingene umuntu aba yarekuwe kubera babona yuko atangorane vyotera mu gihe yoburana yidegemvya, bakaca bamufata atakosa yakoze, atakindi kintu cabaye cotuma uwo muntu afungwa. Twagomba twibutse yuko mu mategeko hariho ivyo bategekanije bishobora gutuma umuntu bavuga bati umuntu ubutungane ntibwo murekura ngo yidegemvye, bwatezwa gufungwa, ivyo bita detention préventive. Ivyo navyo ni nk'igihe bigaragara yuko umuntu ukumurekura kwiwe gushobora gutuma adashobora kuboneka mu butungane, mu gihe ashobora guhunga igihugu, ashobora kwinyegeza, mu gihe bigaragara yuko hari ibimenyetso byotuma atabandanya yitaba ubutungane. Ibindi n'igihe umuntu vyagaragaye yuko ukumurekura vyotuma hari ibimenyetso, hari ivyemezo bishobora kuzimangana, canke umutekano w'abakorewe icaha ushobora guhungabana, canke kumbure mu gihe vyoshoboka yuko icaha kibandanye gikorwa mu gihe umuntu atoba yashizwe mu minwe y'ubutungane. Muri ico gihe rero sentare canke parke barafata ingingo yo gufunga umuntu akaburana ari uko afunzwe, mugabo ivyo bikorwa mu gihe ayo mategeko yakurikijwe. Bisigura yuko mu gihe arinze arekurwa nta kintu na kimwe cotuma asubira agafatwa agafungwa, kandi atategeko yarenze mu ngingo ziba zafashwe kumbure nko mu bita libération conditionnelle. Hari igihe umuntu bamubwira yuko hari ivyo ateza gukurikiza kimwe, bibiri canke bitatu, aho muri ico gihe birenze ko bashobora gusubira bakamufata. Ariko kuri iyo dosiye twumva harabaye kujaniranya, harabayeho gukoresha ubutungane. Ivyo navyo bikaba bitorohereza na gato amategeko, bikaba bitorohereza ababa bariko barakurikiranwa, kuko umuntu wese yategerezwa gukurikiranwa hisunzwe amategeko, na cyane cyane hariho uburenganzira y'umuntu yaburonse ku mwaka habaho nyanzwa amategeko. Nta muntu ashobora kumenya neza kumbura imvo zabitumye, muga ashobora kuba harimo ikimenyane cabaye kuba ariko barakurikirana uwo muntu nabo muri parke na procureur yasuye akamufata, cyangwa ugasanga haba bimwe by'ibiturire. Ico twosaba nuko ubutungane bwo kwita gashi amategeko agakurikizwa, uwo muntu agashirwa aho yatezwa kuba ari, twisunza amategeko y'u Burundi uno munsi ahari. Umushingwamanza Janvier Bigirimana abishikirije nyuma yaho hari umunyagihugu yitwa Irede Kwizera ariko araturatura n'umuryango wiwe barara rubunda batinya kwicwa, kandi yaheruka kurekurwa by'agateganyo n'umushikirizamanza wa sentare y'intango ya Ntahangwa inyuma yo kubona ko atacaha kimwagira cotuma aguma apfunzwe. Tumira amategeko dutandukira yavugwa mu butungane. Umuntu yobona ikintu kijana kiriya caduze, iki kiragoye, kiriya kiragoye, ahaguma agira ati ni byiza, guma agira ati ntama ni nziza zirahiriwe, kuko wabona atacabuze uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe.
eropeya abidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere none je rigera ndababwira ko ibiraya bizimvye mbigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise mbigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stoki wanje none mweho ni kubera iki mutogira nk'uko eropeya hari umunyagihugu wo mu ntara ya Rutana yibye imodoka n'umugenzi Somambike wiwe akoresheje uruyeri n'amanyanga yateguye mu kumubwira ko ayikose n'ahagiye kuyigurisha aho gutunganirizwa n'ubutungane uwibwe yituye umucamanza yifatikanije nyabona n'uwivye mu kumunyaga burundu twiwe ni nkuru twateguriwe na Janvier nene nahazwe. Uwo yibwe imodoka yitwa Nduwimana Hadak asanzwe aba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ari naho arangurira imirimo yiwe. Nkuko tubisanga mu nzandiko Nduwimana Hadak yagiye ararungikira umushikiriza manza wa Republika wa parake ya komine Mukaza Nsengiyumva Aristide amwitura kwigenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 niho Nduwimana Hadak yaha umugenzi wiwe bari basanganywe Dusabe Bruce imodoka yo mu bwoko bwa Arion ifise imparati D amajana 745A amubwiye ko ayikose azoza aramushirira amafaranga kuri konte yiwe muri banki ariko bukeye bwaho igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 Dusabe Bruce yaciye agurisha iyo modoka n'uwitwa Inamahoro Chantal imiliyoni 13 z'amafaranga y'amarundi nkuko bigaragara mu rwandiko rw'ubuguzi. Muri ubwo rwandiko rw'ubuguzi nyene handitswemwo ko mu gihe Inamahoro Chantal azoja kwiyandikisha ko iyo modoka Dusabe Bruce azomufasha kurondera warasanzwe ayanditseko. Ni mu gihe Nduwimana Hadak yari yabajije Dusabe Bruce igituma atarashira amafaranga bavuganye kuri konti, uyo nawe akamwishura ko imodoka atayikose ahubwo yayiguze. Aguye mu gahundwe Nduwimana Hadak yaciye yitura umushikiriza manza wa parake ya komine Mukaza Nsengiyumva Aristide kugira ngo amufashe kurondeza. Uyo nawe aca abishinga umucamanza yitwa Mugisha Ahmed. Nkuko amakuru dufise abandanya abivuga mu gihe Dusabe Bruce yariko ararondegwa bahavuye bamenya ko ari mwibohero yagirizwa ubusuma nk'ubwo nyene kuko ngo atari ubwa mbere abikoze yaramaze kugurisha izindi modoka zine muri ubwo buryo nyene. Mu gihe imodoka ya Nduwimana Hadak yari yamaze gufatwa ikajanwa mu kigo ca parake ya Mukaza, Dusabe Bruce yahavuye ajanwa kwitaba umucamanza Mugisha Ahmed aho yabandanije yemeza ko iyo modoka yayiguze. Nkuko ariko biri mu rwandiko Nduwimana Hadak yari yarungikiye umushikiriza manza wa parake ya Mukaza kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa 11 umwaka w'2023 asaba ko Dusabe Bruce yokwerekana inyandiko zemeza ko baguze iyo modoka canke agatanga ibindi vyemezo vyose bishoboka. Ni navyo yabandanije asaba n'imbere y'umucamanza Mugisha Ahmed ariko ivyo vyemezo birabura. Uyo mucamanza niho yavuga ko abatumye ivyabona nkuko amakuru dufise abandanya abimenyesha. Icagiye gutangaza Nduwimana Hadak nuko yasanze ahari impene hasigaye ikiziriko, imodoka yasubijwe Inamahoro Chantal uwayiguriye Dusabe Bruce kandi urubanza rutanaburanishijwe. Hagataho hakaba hariho no rwandiko rwemeza ko Nduwimana Hadak yaguriye iyo modoka mwishira hamwe Samuel Motors kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere umwaka w'2014. Janvier nini nahazwe mu bijanye n'intwari bereye nahisha vuriraniga mu bashoferi bo mu gisagara ca Bujumbura kubera amanyanga arangwa mwitangwa y'igitoro. Abo bashoferi bagiriza bamwe mu batanga igitoro ko bagize urunani na bamwe mu bapolisi kugira biyegeraniriza amafaranga mu guhitamwo uwo bari buha igitoro canke uwo bima na cane mu baba biriwe bagitondeye. Idorido na Dani Claire iratwumva. Birateye isoni kubona abaza guhagarikira ibitoro aribo batuma twebwe turi ku murongo tutanywa kandi aribo bari gutondeka ibintu neza. Iyo ni imwe mu myidogo y'abashoferi bo mu gisagara ca Bujumbura. Kubwabo rero barambiwe akarenganyo kari mu itangwa ry'igitoro, baratonda bakirirwa ku mirongo ariko hageze ko igitoro kiboneka bagaca bigizwe inyuma hagahabwa abatawuzi iyo baba bazananye. Uyu mushoferi ati biraturambiye. Twarambiwe no gutonda tugatondera ubusa diki igitoro kikanyobwa n'umuntu atigeze atonda kubera ubufaranga bw'intica ntikize ariko arasanga mu baba bihagarikiye. Twarambiwe abantu twarambiwe.
bw'abashoferi rero isuka n'umurima byonyine bafite mu gisagara ca Bujumbura ni imodoka zabo kubwabo rero babwirizwa kugwanira agateka kabo. Rero ni muze duharanira ku gateka namba ari 30 baza tukazironga mugabo nta kuntu uba watonze ugira wa beni cyangwa wa tanu kumva ngo wabuze igitoro amavyeti n'imodoka y'izindi twese amavyeti twarari rero tuteruriye abo bantu bivanwa n'abagera ntaja kuzishyira ko gasase abantu atanu umuntu bopfunga kandi leta ivuga ati intuzenya ati n'umurongo umwe niwe wemeye ntiyateza gutanga kandi mu byanse burya ntibashaka kubatangana igitoro nikuremo amasoni urabona benshi ndadutunze nuko imodoka ari zirukanka dukora igishoferi tugira twaronka igitoro uruganda rwa FPA rwarondeye Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura kugira tumubaze kubijanye nako kajagari mu gutanga igitoro kavugwa n'abashoferi ariko twamukenye. Harakoze Dani Claire iratwumva mu yavugwa mu mibano naho imwe mu mitumba ya komine n'intara ya Rumonge amaze kiringo caba bamezi 3 itaronka amazi meza ibiheza bikagira inkurikizi mbi ku banyagihugu aho amazi abonetse ikibido c'amaritiro 200 kigurwa amafaranga 1000 abatagira uburyo nabo bagakoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika arimwo imyanda y'ubwoko bwose. Ni nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyongeko. Iryo kena ry'amazi meza rimaze hafi ikiringo c'amezi 3 gibonekeza ku mitumba ya Mugomere umutumba mbere ubangamiwe cyane hamwe rero no ku mitumba ya Rukinga Birimba Kanyenkoko Gihwanya na Iteba yose yo muri komine n'intara ya Rumonge. Isoko ryacu rivuga ko amazi ashobora kuza mu mabombo rimwe canke kabiri mu ndwi akamara amasaha make. Hariho ubukene bw'amazi cyane rwose Mugomere yoyo igiteke biremerana amazi ashobora kuza rimwe cyangwa kabiri mu ndwi ashobora kuza nko mu masaa 9 bagiye canke bakayerekana nka saa 9 niho mu masaa 2 y'ijoro akabagiye bimaze igihe kinini kandi si birikora biratorerwa umuti kuko ibikoresho bisanzwe bizana amazi bitari byashaje. Iyo ngorane y'ikena ry'amazi ikaba igira ingaruka mbi ku banyagihugu aho amazi abonetse ibido y'amaritiro 200 ngwigurwa amafaranga 1000 amafaranga abanyagihugu babona ko ari menshi abadashoboye kuronka ubwo buryo nabo ngo bakoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika arimwo imyanda y'ubwoko bwose. Byongeye nk'uko amasoko yacu abandanya bishikiriza abafise ubwiherero mu mazu ngo barabuhevye kubera ko bukoreshwa n'amazi menshi. Abantu bafite amatwarete ari mu nzu ababishoboye barinze ikindi twarete rukari amasiyegi barayahevye abandi nabo bararondera abakozi bakarondera amakinga bagera kuvoma Tanganyika abandi nabo badafite amakinga bakagera kuvoma ku bijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine n'intara ya Rumonge mu ruganda rwa radio RPA twahamagaye Zaburoni Nzokizwa nayo ahagarariye ishirahamwe Rigidezo muri iyo ntara ariko akaba ataco yashimye gushikiriza. RPA Ureni wa mwanya wahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije uyu munsi tukabayagira ku bijanye n'indagara bumwe mu bwoko bw'ifi buba mu kiyaga Tanganyika zitakiboneka neza muri kino gihe mukaza kumva icokorwa kugira ngo izo ndagara zisubire kugwira nk'uko vyahora. Kino kiganiro mugishikirizwa na Elvis niyo mwongere. Dukingira ibidukikije. Dukingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Abihetse ikiribwa c'indagara bumwe mu bwoko bw'amafi yo mu kiyaga Tanganyika baremeza ko zisigaye zizimvye cane kuzifungura bikaba bisigaye ari imanama ku batari bake mu gihe aho hambere izo ndagara arizo imiryango myinshi nko mu ntara ya Rumonge no mu gisagara ca Bujumbura bahora bikorako cane mu gufungura. Mbega none abo banyagihugu bakunda izo ndagara boba bazi icatumye zisigaye zizimvye cane? Ubuhinga bukoreshwa mu kuroba izo ndagara bwoba buhagije kugira ziboneke ku bwinshi? Hari ico babona cokorwa kugira izo ndagara zisubire kuboneka ku bwinshi? Ivyo ni bimwe mu vyo tuza kurabira hamwe mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uno wa gatanu, aho tuza kuyaga na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura no mu Rumonge.
ikiganiro mugishikirizwa na Elvis Niyomwungere. Kaze. Indagara ni kimwe mu binyabuzima birenga 215 biba mu kiyaga Tanganyika, zikaba ziri mu bwoko buzwi cyane kandi bukundwa mu mafi aba muri ico kiyaga. Abari mu bihereza indagara bemeza ko zisigaye zarabuze. Uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Rumonge aho ico kiribwa cyaboneka ku bwinshi aho hambere kuko hasanzwe ari hafi cyane n'ikiyaga Tanganyika, amenyesha ko bitacoroshe kugura indagara. Mu bisanzwe ubu muri mu minsi indagara ntizikiboneka, oya kwezi nta ndagara zikiboneka ku bwinshi. Ubu indagara ni nke gusa cyane kandi zirazinze cyane. Ikindi nacyo muri ino minsi indagara zirazinze cyane rwose, kuko ubu ikiro cy'indagara zumye kigugwa hagati y'ibihumbi 130 kugeza ku bihumbi 150. Murumva ko zizinze gusa cyane. Cyo kigugwa hagati y'130 n'150 zirateze abantu b'amikoro make ntibafite indagara. Ego ariko aho hambere kenshi indagara caragurwa amafaranga 20,000 gushika ku 20,025, hanyuma kiraduga kica kirahagera ku mafaranga 40,000. Ego ariko mu minsi mikeyi gusa nimba kirave ku 20,000 kica kirangira ku 120, 130, 140, 150. Wumva ubu uravye indagara asha umengusa nk'umuntu uravye insahabu. Ivyo vy'uko indagara zisigaye zizimvye cane biremezwa kandi n'uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura. Yemeza ko mu myaka itari ya kera yashobora kugura indagara bika mu nzu akaza arateka duke duke, ariko ubu avuga ko no kugira aronke izo ateka zikwira abana ngo si coroshe. Mbega izo ndagara zovayo ari kera kweli ntizikiboneka, indagara zarabuze, indagara ntazo, indagara zarabuze kweli ubunye wapi. Mbere yuko twagira amasitoke twagura nk'ibiro 2 ugashira mu nzu ngaho onye, ukaguma urondera y'agafu gusa n'amakara. Ubu iyo mu isoko usanga abadandaza biterekeye indagara 16 ibihumbi 2, ukaba ufise nk'abana 5-6. Izo ndagara 16 ozigaburira abana? Nta ndagara zikibaho. Iyo ari indagara zumye, iyo ari indagara mbisi zarabuze n'ukuri. Aha dufise inkondo y'indagara kweli. Ikiro cy'indagara kirazimvye 113, 120 byarahinduye mu kiyaga byaratura kweli. Uzi ngo ni kubera iki? Ndakunda RPA kubera ari ijwi ry'abanyagihugu. Ikiganiro bidukingire ibidukikije twayaze ku bijanye n'ikiribwa c'indagara, zimwe mu bwoko bw'amafi yo mu kiyaga Tanganyika zisigaye zizimvye cane. Abazifungura bamwe bashikiriza ico bibaza vyavuyeko, abandi nabo bakaba ataco bazi. Uyu munyagihugu wo mu gisagara ca Rumonge yavukiye akongera agakuriraho, yakurikiranira hafi ibijanye n'umwuga wo kuroba, amenyesha ko naho abantu bafungura indagara bagiye bariyongera, kubwiwe yibaza ko ubuhinga n'ibikoresho bikoreshwa mu kuroba bwataye igihe. Ico naco kikaba kiri mu bituma indagara ziboneka ziba nke. Hanyuma ikindi nacyo twebwe ikintu tuzi kandi twibaza catumye indagara zigenda ziratsimba fati ku myaka, uko imyaka igenda iragenda, ni uko kugeza ubu ubuhinga bakoresha mu kuroba atari ubuhinga bushemeye. Twisunze cyane cyane aho amajambere ageze ubu, ariko baracyakoresha amato yakozwe mu mbaho, hanyuma baracyakoresha senga kumburi zidashobora gushika kure rwose, hanyuma n'amatara bakoresha n'amatara atamurika cyane rwose ku buryo indagara zishobora kuza n'ayandi mafi. Bisanzwe aho hambere bakoresha amatara bita amakarabayi. Amakarabayi rero yari akagusi cyane,
hakaba n'amatara bita standard itara rinini ry'akagusi cyane bigatuma n'amazi y'ikiyaga Tanganyika hariya bariko bararobera abarobyi amazi agashuha burya rero amafi arakunda amazi ashushe rwose iyo amazi akanye ifi zica zimanuka mu mazi kure rwose epfo hasi kurondera amazi ashushe ariko ubwo buhinga bw'amatara bakoresha kare ayo bita amatara abaye na standard yaraka rwose kandi agatuma umuco w'ayo matara umanuka kugera ku metero nyinshi umanuka hasi gushika mu ku metero 150 ke umanuka hasi umuco warashikayo ndagara cyane yandi makinyekeke n'ibindi bikaduka kuko gusanganira uwo muco w'amatara kacaziruka ku bwinshi ariko ubu bakoresha amatara hajya bacana mu mazu bakoreshwa n'ishwarara y'izuba iyo bita amasora ni matara bakoresha ayo nayo ntahetse ngo mureke cyane ni umuco mutoyi udashika no ku metero 5 umanuka mu mazi hasi numva ko hari butandukanire budasanzwe urondera amatara bayi cyangwa standard yaramanuka ku metero mu mazi umanuka epfo gushika ku metero 50 ariko ayo masura bakoresha ubu bazanye mu buhinga bugezweho ntamureka kandi ntashobora kurenza metero 5 umanuka mu mazi ivyo rero birimo mu bituma indagara canke amafi atatuboneka ku bwinshi ibindi byashobora gutuma indagara zigabanuka hari uko mu myaka iheze harobwa umugara n'agahuzo iyi mvukira yo muri komine Rumonge irashima ko leta yafashe ingingo zituma ku miheha yose y'ikiyaga Tanganyika umugara batakiwuroba yegumye aho hambere baravuga yuko kuroba icyo bita gahuzo kuvuga indagara zikiri ntonto banari indagara canke kuroba icyo bita umugara ko ari guhonya indagara ego byari byo ubu ntavyo bagikora byaratugijwe leta yabitugije ishirahamwe rijejwe gukurikirana abarovyi basanzwe baribera mu kiyaga ca Tanganyika ku miheha yose haba mu Rumonge n'ahandi barabitugije ubu nta bantu bakiroba umugara n'abakibaho ariko agahuzu karabwa kuko isenga bisanzwe barovyi basanzwe bakoresha mu kiyaga ca Tanganyika zifise amaso mato mafisha n'intoboro ntonto zirashobora kuroba agahuzu uko nicyo bose bakoresha iyo barovye agahuzu nta ngorane barashobora kukaroba kuko kaba kafashwe nyine n'urusenga rwemewe n'amategeko asanzwe bakoresha ku burovyi bw'aho iwacu ndakunda RPA kubera ari ijwi ry'abanyagihugu. Mu kurangiza kino kiganiro dukingira ibidukikije uyu munyagihugu abona ko kugira indagara zisubire kuboneka nuko hokoreshwa ubuhinga bwa none mu kuroba leta nayo igafata mu mugongo abarovyi mu kubafasha kuronka ibikoresho bigezweho. Aho rero kuri jewe nk'umuntu yakuriye ku kiyaga Tanganyika nakuze mbona ukuntu baroba indagara zikaboneka ku bwinshi icyo mbona cyokorwa kugira ngo amafi yo mu bwoko bw'indagara eka n'ayandi mafi yabimekeke icyo bita kapiteni icyo bita isangara kugira ngo zisubire ziboneke ku bwinshi hokorwa ibintu bibiri icya mbere ni uko hosubira hakagaruka amatara basanzwe bakoresha amatara leta yavuye ifata ingingo ko akurwaho ayo bita amakarabayi n'ayo bita amasitandari ayo matara yugarukanwa hagakoreshwa ayo matara ayo nayo asanzwe akoresha igitoro bita peteroli kimwe basanzwe bacana mu matara cyangwa mu makoroboyi hanyuma bagaheza bagakoresha ubwo buhinga nyine bari basanzwe bakoresha kuko ayo matara niyo amurika rwose cyane umuco ukamanuka mu mazi ugashika kure hanyuma bigatuma amafi aduga kuko amafi akunda umuco iyo hari umuco ashatse gusamarira ibintu kandi amafi akunda amazi ashushe ayo matara rero kuko twabivuze ubwa mbere ayo matara yarakaguse cyane n'ingufu nyinshi umuco udasanzwe bigatuma amazi ashuha amazi gushuha rero amatara aduka hejuru kwigina ayo mazi ashushe no kwigina uwo muco w'amatara icyo kizatuma ubwoko amafi asubira kuboneka ku bwinshi ikindi kigira kabiri ni uko leta izoraba ukuntu ifata mu mugongo icyo gisata kijyanye n'uburovyi
bakaraba ukuntu bosubira kubaronsa amato manini y'ivyuma ayo kera twakuze tumva bayita ibiyorogo. Ayo mato nayo yarafise amatara manini gose cyane yo mu bwoko bwa standard, hanyuma ugasanga ubwato bundi buniniya mugabo bukagira n'amato mato yabwo twahita ngo n'utwana tw'ikiyorogo. ubwo bwato buniniya bwanditse ko ari nyina, hanyuma ubwo buto ukabwita ubwana bw'ikiyorogo, hose bukaba bikozwe mu vyuma. ubwo buhinga rero bw'ubuhinga bukizweho abenshi muri ayo amato usanga ari abazungu, twakoze tubona ari abazungu mato bita ibiyorogo. rero kubera ko bo bakoresha ubuhinga budasanzwe usanga n'urusenga runini gutse cyane rufise imigozi miremire ishobora kumanuka gutse cyane kure mu mazi, hanyuma amatara akaba afise umuco munini gutse cyane, bigatuma umuco umanuka ugera kure gutse cyane kubera ko za metero 5 byatuma imboga ziboneka ku bwinshi gutse cyane. ariko kubera ko ayo mato akozwe mu buhinga bw'ivyuma usanga atsinze gutse cyane, mu kurindira ko ivyo byoshoboka ko bitwara umutayi muremure, leta basiba dukumbira bagashirizaho ubwo buhinga bw'amatara twagendeye bwa mbere bita amatara ya standard, bituma dushira kuronka amafi ku bwinshi. ubwo buhinga nabwo bujyana n'igitoro cyo mu bwoko bwa peteroli, igitoro gisanzwe gikoreshwa mu gucana amatara abanyagihugu basanzwe bakoresha mu mazu yabo. nuko tubona kugira ngo dusubire turonke imboga zinatsimbuke, ikiro kive ku 150 cyangwa 130 kindaga kibe kimanuke kize ku 200 cyangwa 250. Nahansoreje kino kiganiro dukingira ibidukikije, twayaze ku bijanye n'ikiribwa c'indagara, zimwe mu bwoko bw'amafi yo mu kiyaga Tanganyika zisigaye zizinze cyane. Abazifungura bamwe bashikirije ko bimwe mu bituma ari uko ubuhinga bukoreshwa mu kuroba bwataye igihe zikaboneka ari nke, mu gihe abazikenera babaye benshi. Nahandangirije kino kiganiro dukingira ibidukikije, mwari kumwe na Elvis niyo mungere, naho ubutaha. Cyari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu, ku minsi yose ya gatanu. Arakoze Elvis niyo mungere kuri kino kiganiro yaduteguriye, akaba ari no ngaha ano makuru twabateguriye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2 Myandagaro umwaka wa 2024 naciye agarukira. Mwakoze mwege mwese mwarimu duteze yombi, bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bamfashije gutororokanya no makuru nariko ndabashikiriza, ntibagiye abahinga b'ivyo mabatumya n'amajwi bashikira atagatosi. Tuzana muzaneza nako ndabashikiriza, ndabike abantu ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinde Burundi n'abarundi naho utaha.